Obusubira mu byagezwe igice cya 33. Twishimikize gusubira mu byagezwe igice cya 33. Dutahure ku murongo wa 25 hanyuma duheze icyo gice. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu iradiyo ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102 n'igice kimwe i Bujumbura no mu micungararo yaho no ku 100 mu gihugu hagati.
Yeshuruni bivuga ngo urusha abandi ubugororotsi, urusha amahanga yose yani ubugororotsi. Nikorera iryo n'Iburayo, ariko no mu isezerano ryacu natwe aho yabarira za ntumwa, Yohana 15:15. Haleluya, ngo muri abakunzi banje. Amen. Ngo muri abakunzi banje, kuko ibyo nabahaye mwabizi. Singibita abashumba, mwarabaronka izina. Murabaki, murabaki. Amena, murabaki. Hariya Yesu yavuze ngo murabaki. Nishyuye mu makuru Yesu uze ngo iki? Murabakunzi banje. Ngana kuba kuyumva Yesu yavuze ngo iki? Yohana 15:15. Ndasabye hasi nawe turiko turihuta ndabusoma umurongo. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15:15. Singibita abashumba, ariko nabise abakunzi banje. Kuko ibyo nabariwe na Data nabibagize gute? Nagize gute? Igice cya 15 umurongo wa 15. Singibita abashumba, kuko umushumba atamenya icyo sebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ibyo numvanye Data byose nagize gute? Nabibamenyesheje. Haleluya. Umurongo mufate. Turabaki, turabaki. Mu Bisirayeli nabo bari bizwi ngo ni Yeshuruni, igihugu kirushije ibindi bihugu byose kuba ikigororotsi. Hanyuma aravuga rero, aravuga harya, nta gihwanye n'Imana yawe yewe Yeshua. Iziberuwe n'ijuru, izanywe no kugira gute? Iziberuwe n'ijuru igize gute? Haleluya. Iziberuwe n'ijuru izanywe n'iki? Haleluya. Sinzi wariko araririmba iryo jambo ati harya imbere shiraho izina ryawe, nawe shiraho izina ryawe. Haleluya. Ya mizero n'ijuru izanywe no kugira gute? Kuko ntuhamagara umukunzi bururi, baranteye akaza yirukanga ndetse kw'ibarabara, ageze kw'itaba barasanga ibarabara barihinduye nk'abapfumu. Murabyumvise? Ariko ijuru Imana bizeruwe n'iki? Bizeruwe n'iki? Ijuru pasaje hariya hejuru badashobora guhagarika igaca yorokera gutabara. Amen. Yewe Yeshuruni,
igisenyo ni iki? Bangahe bafise Bibiliya? Shira amaboko hejuru y'abo bafise Bibiliya. Amen. Ya sifa kwa Yesu. N'abatagira Bibiliya byanditswe hehe? Byanditswe hehe? Mushyire ijambo yama yizerawe n'ijuru rizanywe kugira gute? Yica mu nzira z'umwana muntu. Ikaye yica mu nzira z'Imana. Yagahora. Shavuga rero w'amaboko y'ibihe byose yama kuramira. We yarirukanye abanzi. Uragira ngo ugende uranduye. Abisirayeli bavuye baba amahoro. Bibera mu iriba ryawe. Iriba sipesiyale rya Yakobo. Aba ari iriba. Bikarusha mu gihugu kirimo ingano na vino. Ni iki gihugu turiko turumviramwo aya mabwirizwa. Ni igihugu Imana yadushizemo. Turye utunywe. Rero ku murongo urangiza ujya murongo wa 20 uvuga ngo haleluya. Yemwe Bisirayeli mugize gute? Hewe ubwoko bw'Imana mugize gute? Ewe Banyakiremba mugize gute? Murahiwe. Murahiwe. Ihanga ki rihwanye nawe. Ubihanga ryarokowe n'Uhoraho. Hariwe nyinzi bakingira ikabakiza. Hariwe ngo batingira gute? Ibagira gute? Ibubahiriza. Biragaheza nyirwa. Yemwe Bisirayeli mugize gute? Yemwe shengero ry'Imana mugize gute? Yewe shengero ry'ikiremwa mugize gute? Personage. Banyakiremba turahirije. Amen. Turahirije. Turahirije. Bangahe mwemera ko turahirije? Muragaheza. Mushyire amaboko hejuru tunyine ingoma ndabasenge. Amen. Yiryaha.
umutsima uyu munsi izi ngano tuzirya kuko bukeye ko bwije. Turabahirwe, turabahirwe, turabahirwe. None rero mwami ibuka abarwaye, ibuka mwami abananiwe, ibuka abaremerewe mwami, ibuka mwami Imana abo mu mitima batamerewe ko, mu izina rya Yesu uri ingoti twubahiriza, uri umufasha atazabura guseruka mu magorwa, takirabayite turabuze wakoze mu izina rya Yesu. Amen.